musigura izindi nzego baze babatize inguvu kugira ngo mwishyuze ubutunzi bwa leta, mwishyuze amahera ya leta. Nibyo cyane cyane tubasabye muri kano kanya. Kibazo nari narigeze kukibaza n'umupredecesseur wiwe, est-ce que le ministère de Finances irafise mécanisme yo gukurikirana amafaranga atanze iyo agiye n'ico agiye gukora? Je fais allusion hajya kwa Muswahili haratangujwe ibarabara, imashini ziraza turazibona, ubu barabihagaritse barabihevye ngo basanze ngo iryo barabara ridahita. Ngomba none nivyo vy'ivyo rero nyakuba donc amafaranga abangaje agakora ikintu sinzi, urumva bica bitugora gutahura, tugasanga yamangajima bariko barakora. Je natangajwe nuko aja meme no mu motivation yatumye iyi revision, donc vyumvikana yuko habaye amangajima dasanzwe afatanije n'aya ma ariyere yarahasanzwe, aho bavuga umunyakabari usanze yadugije amahera agomba kuriha. Dufatiye ku mamodera bahari, ndetse imbere y'ukugara nagomba kubanza gupropoza ko bobanza kubonya ko akabare gafise lisansi. Kadafise lisansi itafishije ndabona ko mu mande ari umuriyoni, ndetse basanze amafaranga yaduze ko nkaca nibaza ko boca bamuca amafaranga angana n'ayo mafaranga kuko itegeko rirabivuga ngaha. Koze nyakubahwa murongoye n'amashinga amateka kumpa umwanya, jewe utubazo nabaza umushikiranganje nanje ndamukeze nkuko abandi bamukeje mu banga yarose aroranirwe cyane. Ariko rero nyakubahwa umushikiranganje mwavuze yuko mu bizotuma igihengeri kizibigwa hariho abazogarukana amahera baheranye leta angana n'imiliyaridi 300. Nkaca nibaza mbega ni bande ivyo bintu ko bimaze igihe bivugwa, ni bande mbega n'ubuhe bubasha uzanye bwo kugira ngo ushobore kubahuka abo bantu? Kigira kabiri ni iki ca redevance routière, kare twaratanga amafaranga tukayareha muri OBR, ariko kuva aho batanguye kurihishiriza ku igitoro carabuze. Mbega mugereranije igihe twayariha muri OBR nuko tukuyiriha ku gitoro, mubona aho amafaranga yinjira ari hehe? Kuko ubu hariho n'imidugu ugenda kugira usubire kuwatsa ugasanga ubuzi batereje shasha kubera wabuze igitoro. Ikindi narakurikiranye ejo ndabona kontra yabaye muri mu kucukura ubutare n'agataka, aho leta y'u Burundi ifisemwo amapurusantaje 20 gusa, la societe ikagiramwo 80. Mbega ko mbona mengo aha hantu niho mwaziga ko amafaranga azova? Jewe nanje peut-être nk'umuntu yiyumviriye nabonye iyo 20% leta y'u Burundi izokuramwo ari nto cyane. Mbega mwari mwabuze izindi societe mu negocia? Ikindi bagenzi bande bagiye barakivuga, abakozi bo muri OBR nibo bisuma vya mbere. Ejo nyakubahwa mukuru w'inamashinga amateka yaravuze ati abantu barikunda ntimukunda igihugu, nibo bisuma vya mbere. Bariko mwavuze ngo abantu bazoze bararekrama ngo les factures, sinizera yuko izo facture bazozironka. Nibo bantu ba mbere bakina amanyanga, bagiye bitwa ko bajeje service de renseignement muri OBR, nibo baza gutanga amakuru. Sinibaza rero ko muzohava mworoherwa nyakubahwa mushikiranganje. Ico nari kuhereza ko mugenzanje yakivuze, urashobora no gutega ubwoba ati weho ntuje. Murakoze cyane. Nyakubahwa murongoye inama nshinga amateka ya Republika y'u Burundi, ku makano kanya najewe nagomba mbanze nkeze nyakubahwa umushikiranganje w'ubutunzi tumwipfuriza kororanirwa. Jewe si kibazo n'amakenga mfise, nashaka umushikiranganje aze kuyamara ivyashoboka. Nyakubahwa umushikiranganje muzanye ino revision budgetaire, hasanzwe hariho ibikorwa byari byarahagaze cyane cyane nk'ibikorwa byakorwa na ubuha, ikigo ubuha canke ARB, inyubako, amabarabara. Nshane yumvira ko nubundi bizoguma bihagaze, ko nubundi amahera twari twiteze nubundi azogabanuka. Amakenga mfise rero naya muri ivyo bigo
mu bikorwa bariko barakora hariho nk'amafurunitira bene igihugu bari baratanze canke abafundi abakozi bari barakoze gushika n'ubu batari bwaronka amahera. Nariko ndibaza reko mwodukura no makenga none no kuvuga nabo bene igihugu bafundishije ivyo bikoresho canke abakozi bakoze nabo nyene bazoca baguma barindiriye gushika mu wundi mwaka w'amafaranga. Murakoze nyene iteka mpaye kano kanya. Ndavuga ku bijanye na OBR ndiko mbwira umushikiranganje yuko bisa n'ivyayinaniye cyane gutoza amahera mwajya amasoko yubatswe na komine. Amakomine rero yari yasavye yuko mwo yasubiza iryo teka ko ari yo soya gutoza ajya amahera kuko bobo biraborohera gusumba ntunze ya OBR. Hanyuma ikindi nikijanye n'amantuze n'ama impôt sur les pylônes n'amafaranga yagiye atozwa yagiye atozwa mugabo ari mu minwe sinovuga ko ari mu minwe ya leta kuko urumva sinzi ko arashika muri leta ko bavuga yuko ari amafaranga menshi kuko mengo vyatangwe guhera mu 2014. Ayo makomine rero gushika uyu munsi ayo mafaranga ntibarayaronka. Twarakibajije umushikiranganje w'intara hagati mu gihugu yatubwiye ko ayo mafaranga ahari ahubwo yuko amakomine yo tegura imigambi ku buryo ayo mafaranga bashobora kuyabaronsa kugira ngo iyo migambi yabo ishobore gutera imbere. Vyukuri ayo mafaranga ariho canke ntayahari. Hanyuma ubwa nyuma hariho ibijanye ni miliyoni 148 n'ibice 9 azova mu kigega anagesa kugira ngo noneho azofashe kugira ngo bagure umwavu kuri saison B. Jewe naciye nibaza kandi kabazo mbega leta iradandaza kuko nimba ico kigo ari ca leta kikagura umwimbo kuko rezo objectif za anagesa umushikiranganje yazisiguye neza ni zitatu. Ni kugira ngo abanyagihugu baronke ivyo bafungura iyo habaye karansi y'ivyo kurya canke kugira ngo vyukuri umwimbu umunyagihugu nawe ashoboye kuronka akarusho kawo. Mugabo rero tuciye twumva ko mubagura mwongera mugurisha bica mengo vyoca bicangana leta mu vyukuri ntidandaza karako. Nagira ngo nongere ko murakoze kwa mwampaye ijambo. Murakoze. Ariko mu bijanye aho amakomine azovana amahera hariho twarakoze saisine mu bijanye na loi sur la fiscalité communale. Ubwo nibaza yuko ivyo mwabagije kuri komine kumapiriye nibi kumapilone niki muzoheza mu vyige muri la loi sur la fiscalité communale. Bibaza ko harimo vyinshi birimo. Honorable Lazare. Ego murakoze nyene iteka kunyongera kanya ni nagomba gusozera kumbura ikibazo nariko ndabaza kukijanye n'aya mafaranga asohoka arenga kuyaba ategekanijwe mu ministere canke mu institution. Mvuga nti none ko aba bantu baba basanzwe bafise amategeko abagenga. Uyu munsi duhora tubona badupresenta ama plan d'action annuel n'amafaranga bijana ingene baheza bagasubira bagaca ku ruhande tugasanga yamangajima bariko barakora. Jena natangajwe nuko aja meme no mu motivation yatumye iyi revision donc vyumvikana yuko habaye amangajima dasanzwe afatanije n'aya ma ariyere yarahasanzwe. None rero nyene iteka ikibazo
mwaciye ko mwakivuze ni discipline nico twagomba kuvuga mu vy'ukuri twagomba tumusabe agwana intambara ibi bintu bigabanuke bihere canke bigabanuke ntituze tuguma tubona aya ma gestion nkizi ku bintu bigengwa n'amategeko biguma biza vyireperikuta ku mabije hanyuma renga ca mvuga muri ibi yokora nagumye nibaza ikibazo nari narigeze kukibaza n'umupredecesseur wiwe est-ce que le ministère de Finances irafise mécanisme yo gukurikirana amafaranga atanze itanze iyagiye n'ico agiye gukora je fais allusion hajya kwa Muswahili haratangujwe barabara imashini ziraza turazibona ubu barabihagaritse barabihevye ngo basanze ngo iryo barabara ridahita ngomba none nivyo vy'ivyo rero nyakuba donc amafaranga abangaje agakora ikintu sinzi urumva bica bitugora gutahura nibi rero ahanini nagomba kuvuga umushikiranganje vy'ukuri mudufashe kwa senisa la gestion des dépenses publiques kuko ahanini bavuze byinshi amahera yo kwinjira yabivuze nyeniteka yama byose mu gihe l'interne la gestion interne des finances publiques amafaranga y'igihugu atireka arakoreshwa yisunze amategeko abantu kumbure babikora uko baba bavyumva nukuri ntaho tuzoshika ego murakoze nyeniteka kuntiza kano kanya Jesse nja kugaruka ku byo bagenzanje bavuze ikibazo canje gihagaze kuri article 90 mu itegeko riheze ya Liga 26 ivuga ibintu bijanye n'ububare muri iyi minsi turamaze iminsi tubona iyugagwa ry'ububare butandukanye mu ntara zitandukanye bugara ku murindo udasanzwe dusanga ngo biciro badugije rero nagome mbaza umushikiranganje dufatiye ku bariko barabwugara kwi article 90 yahora ari 86 muri lituriko turareviza ko boba bariko barugara yarabarungikanye rino tegeko kuko iri tegeko riratomoye aho bavuga umunyakabari usanze yadugije amahera agomba kuriha dufatiye ku mamodera bahari ndetse imbere y'ukugara nagomba kubanza guproposa ko bobanza kubonya ko akabare gafise lisansi kadafise lisansi itafishije ndabona ko mu mande ari umuriyoni ndetse basanze amafaranga yaduze ko nkaca nibaza ko boca bamuca amafaranga angana nayo mafaranga kuko itegeko rirabivuga ngaha mugabo umuntu uciye umwugarira ukaca undatako n'abakozi bakaca bataha tuzoba turiko turagwiza ubusuma babanyeshuri bari muri baheruka kuronka akazi canke na nyene akabari yarajize mu mutahe kandi inama nshinga amateka ndetse n'umukuru w'igihugu yari yarapromirize agashira itegeko kuri no article 90 rero nkibaza nti zijya nguvu bariko barakoresha bari kuzikoresha kugira aya mafaranga aze mu kigega ca leta kuko leta yakeneye iyi article rero yikwije ntitwumva ico tuma bagenda bugara aho gutoza ayo mafaranga kugira ngo ashobore kuza sahirize ikigega ca leta kandi itegeko rihari kandi ritomoye mubisomye neza mukarabya article irabivuga neza tukifuza ko batosubira kugara ububare ahubwo ashitse bace babanza bamuca amande angana n'ibyo nayo mafaranga yadugijeko atasanza nayafishije bace bongera bamuce ayo mafaranga ariko rero nkibaza ko kugara nta article bivuga twoba turiko turagwiza ubunebwe n'ibishomeri mugaba ya mafaranga yinjiye mu gihugu ndisira umuciye umuriyoni ukamuca miliyoni zine yarengeje ku igihumbi ukamuca miliyoni zitanu yarengeje ku ibirenga ibihumbi bibiri numva ikigega cyo sahiriza kandi nakabwa abantu bakabandanya bakora kugira ngo impande zose zishobore kuronka uburyo na cyane cyane mu gihe leta bukeneye rero kugara solution nuko aya mafaranga itegeko rivuga yo kwinjira mu kigega murakoze nyeniteka Honorable Claude mwene muri commission finance ego nyeniteka ndimo mugabo kubera ikimuzana deba inyuma ya commission finance si deba twariko turaterera oya nabwo cyane n'ikibazo nyeniteka oya uko mwakivuze n'urugamba rwa ushaka gushora nka proposition kuri bibijanye n'aka gakarata ku kwivurizako ndibuka ko hariho loi budgetaire
harimo yuko hoba categorisation ni ukuvuga abagakoresha bose ntibakagura ibihumbi bitatu. Jewe rwose ndabivuga nk'uko abashinga amateka babivuze, hariho n'uwabivuze ko ejo, ahubwo mworaba muri kazoza mugakorana n'abashikiranganje w'amagara y'abantu n'ubujejwe gushigikirana, mugakorera kuri iriya ntumbero yari yaratanzwe mbere, hakaba categorisation, gutyo tukamenya abarihaya bivanye n'inge na bene gihugu bifashe. Aho vyoterera cyane kurusha uku vyaje no munsi. Nkibaza nti muri iyi cadre ya stratégie de financement de la santé cofasha nayo ubundi tugumye ku bihumbi bitatu nk'uko abandi babivuze, nibaza ko n'ikigega ca leta kitazobomboka gose, ariko kandi n'abivuza bizobagora. Niyo ntererano nashaka gutanga, ariko ngire ko na jewe nshikiriza umwitwarariko nk'uko abandi bawushikirije. Ngira turi mu mwaka wa kabiri canke wa gatatu turi muri budget programme. Ntivyumvikana rero ingene ari yereza iguma ziba nyinshi, no kuvuga yuko hari ahantu bitagenda neza. Tukibaza tuti mwebwe nyakubahwa mushikiranganje, twovuga ko mugifise amaraso ashushe, ico mukirabe gose, kuko mu gihe ari yereza uguma ziba nyinshi twitwa ko turi muri budget programme, no kuvuga ko hoba hari ahantu hari ngorane. Nkibaza nti binabandanije uko turiko turaja muri ya ntunganyo nshasha y'intara n'amakomine, bizohava naho nyene bitugora ko twohava dushika kuco umwene gihugu yifuza. Ikindi bagumye bagaruka ko je numva umengo novuga mu yindi sens, nuko performance ya OBR bigenda bigaragara ko igenda igabanuka. Mugende mwicarane n'abarongoye OBR murabe ivyo vyose bituma performance igabanuka. Ndibaza ntihenda nkuko hari abashinga amateka babishikirije ko hariho imvo ziva indani mu bakozi ba OBR, izo zitorewe umuti, mugaca muraba n'imvo zoba zitava kuri bo kugira mwantisipe umuti. Ndibaza ko ya performance ya OBR nkuko yari mbere n'ubu twoheza tukayisubirako, gutyo igihugu cacu kikagenda neza kija muri vision cihaye. Mpeze rero ndababaza akabazo sindakavuga nkuko abandi bashinga amateka babivuze, mugabo jewe ngende mbaza nti nyakubahwa mushikiranganje, mwahora muserukira bene gihugu, ubu mwatewe irindi teka, no kuvuga ko ingorane zijanye n'ivy'ubutunzi mu gihugu muzizi ko mwahora muserukira bene gihugu. Ubu naho mwahinduye intebe, mwokwizeza iki bajya mwahora muserukira, ikigiye gukogwa gishasha novuga cozana umusaruro? Sijiri, ariko ndibaza ko ako ni mwaza kukishura n'abagiye bagira ingorane bababwira ingene ejo bizogenda. Ndibaza ko abariko baratwumviriza bobona vy'ukuri ko tubiteze ko vyinshi. Murakoze nyene iteka, nutwe nashaka gushikiriza. Murakoze nyene iteka kunyongera kano kanya, twongera kandi dushimira cyane abubahwa bose bagize intererano batanze, ndetse n'ibibazo bagiye babaza kugira bashobore kubironkera umuco. None rero bubahwa nyeniteka, mu nkundire mpere kuri kino kibazo musa n'abahereje ko mutanga ko impanuro c'abantu bashobora kuba bahari bagwanya ndetse canke batumva ibi vya budget programme, kandi ndetse yuko bashobora kuba bari no mu nzego yaba mu bushikiranganje canke mu kigo OBR. Nivyo nkuko mubivuze ngo nta hantu habura utunenge, ivyo
twavyakiriye kandi tugiye kubikorera ko ndetse umwanya twari tumaze dukorera ku by'ubutunzi hari ibyo na twebwe twagiye turabona tubona yuko tugiye kubikorera ko bizoheza bikazana umusaruro kica kijanira n'iki kibazo umwubahwa Premier Vice yatanze intererano kuri iki cha carte d'assurance maladie yuko twobandanya wa mugambi wo kuraba tugaca mu mice categorisation hakagira abashobora gutanga amahera ibi bitatu abandi bagatanga yarenga nivyo turazyibuka muri budget ya 2021-2022 iyi categorisation yari yaje mugabo mu nyuma iragorana kuja mu ngiro mugabo aho vyagoraniye cyane ni iki kibazo tuvuga ca digitalisation usanga bigoye yuko abenegihugu bose ushobora kubakategoriza ati uyu ni vulnerable uyu nawe yotanga 3000 uwundi 25000 uwundi 50000 uwundi 100000 aho niho vyagoraniye mugabo turibaza kandi uko dutera imbere muri digitalisation kari intererano nziza ko tuzoheza tukagenda tukaraba ukuntu twobikorerako muri ino nteguro y'ibwirizwa twagerageje yuko yohinduka nuko twabonye tutararonka amadone ibiharuro bikwiye byotuma tubaca mu migwi tukabona yuko naho byo haba bisubira bikagorana kuja mu ngiro mugabo tukavuga duti reka basi turabe ko bose baba bafise aka carte kam kugira bose bashobore kwivuza bashobore no kuja kwa muganga bitagoranye kijanye n'iki umubahwa cegera ca mbere c'umukuru w'inama nshinga mateka yavuze ati turi mu mwaka wa kabiri niba atari wa gatatu turi muri budget programme ntivyo kumvikana yuko haguma hari des arrières kandi dukwiye gutunganya ubutunzi bwacu neza ati ndetse nimugende mwicarane n'ikigobe murabe ibiva indani canke nibiva inyuma muheze mubikorereko nivyo muri iyi ntunganyo y'integuro y'ibwirizwa twazanye ngaha twaragerageje gushiramo article yogerageza kugabanya aya ma arrière twanabivuze yuko abazozana amafagitire inyuma y'itariki 10 bizoca bisaba yuko ubwo bushikiranganje bufata ayo mafagitire bukayabudgetiza mu mwaka ukurikira ntibibe des arrières kuko kenshi iyo ayo mafagitire aje inyuma y'itariki 10 nkuko nabivuze tuba twamaze gukora ruwa budgetaire igeze kure tudashobora kuyenkorporamo ubu rero abazoba mu bushikiranganje canke izindi nzego zizoba zizi ko zazanya ayo mafagitire kuko nibo baba bakoranya amakontra n'aba fournisseur baba babizi bazoca bamenya yuko babitegura bakabishira muri budget mugabo naho nyene tubasaba yuko izo fagitire zitobaho kuko amakontra muri performance bisaba ko bayakora hakiri kare kuko bije twayibahaye hakiri kare mu kwindwi nta kuntu rero byo kumvikana yuko ibikorwa biza akumusuragiranyo wa nyuma kuri iki kibazo nyakubahwa icegera cy'umukuru w'inama nshinga mateka yavuze ati none mwahora ngaha mwari muzi ibibazo by'abene gihugu ndetse byinshi babibatura none mu kwizeza iki abene gihugu kuco mugiye gukora kugira ibibazo bihari yaba mu by'ubutunzi canke n'ibindi bigabanuke nivyo nkuko twagiye turabivuga tugiye kubandanya iyi ntumbero ya budget programme hari ibikorwa byinshi tugiye gukora ndetse
mwanabonye ko no ngaha muri iyi nteguro twabazaniye yuko hariho byinshi byagiye birakorwa. Ni nk'ibi twavuze duti ibikorwa biba bidakenewe cyane canke bitaja mu musaruro w'umwene gihugu bigabanywe canke bihave kugira dusigaze ibikorwa biza koko bizira bifasha umwene gihugu. Ico rero tuzocihutira cyane tugende tugikore kugira turabe nkuko n'abandi bubahwa nka Honorable Lazaro yabivuze koko amahera y'igihugu aje mu bintu bikenewe kandi umwene gihugu akeneye cyane. Ngira ngo no ngaha mwabonye yuko n'aya amahera yagiye agabanuka ku ma institution amwe twagiye tukoraraba ibikorwa bidakenewe cyane gose tugereranije n'ibindi bikenewe akaba ari byo dushirako amahera menshi kugira bizane umusaruro. Ngira ngo mwabonye yuko les dépenses sur les investissements sur les recettes nationales zongerejwe ibice 12 n'uduce 4 kwijana. Aho rero niyo les recettes zagabanutse twarashize ingufu cyane kuri les dépenses d'investissement ziza ku mwene gihugu. Naha tuvuga nk'ibi by'umwavu, ibi byo kwinvestisa mu butare kugira ejo uzoshobore kuzana umusaruro n'ibindi. Turizera rero yuko ibihe turimwo ndetse n'utubazo no musi turimwo ejo tuzogenda turagabanuka niyo ibibazo bidahera mugabo ibibazo tuba tubona ko dushobora gukemura tubikemure hakiri kare. Mu nkundire rero nkenje gutangura kubatanguye kubaza kuko nahereye aho nategerezwa guhera yadukeje kandi turakiriye uko gukezwa. Murakoze cyane. Ati mbega ko mwavuze yuko ari abantu bafitiye amahera OBR arico bafitiye amahera igihugu ashika mu 300 miliyari byagenze gute, yaje gute, ni ibintu byinjijwe bitegerezwa kwinjira mbega ni kibazo kiri hagati ya OBR n'abandi mbega mugiye kubikora gute. Aya mahera usanga abatanga amakori bafitiye leta biciye mu kigo OBR azanana henshi. Sinovuga ngo ni kubidandaza byinjizwa mu kinywabi oya, keshi azanana ku bantu baba badandaje nkuko mubizi. OBR ariyo leta irarindira yuko abatanga amakori bonyene baza kugira declaration bakazana amakori yabo, hanyuma OBR igakora igikorwa cyo kuraba yuko amakori bategereza gutanga ariyo baje novuga bazanye. Hariho rero abusanga kandi nabo benshi biyobagiza canke amakori bakaza bagatanga ibiharuro mugabo ntibace baja kuyashira kuri konte, ugasanga rero bagumye biyobagiza bakiyobagiza ukaca usanga rero yabaye menshi kuri bo. Nivyo cyane cyane bituma canke ugasanga iyo OBR yikanze yuko utanga ikori atari kabikora neza ikacigenda kugira gusuzuma igasanga hari amakori menshi batatanze, hakaca rero haba ingingo yuko bayatanga mugabo ukaca usanga iyo ngingo yuko bayatanga yatanzwe n'ikigo OBR ntikurikijwe kugira bashobore kuyashira mu kigega. OBR rero irafise n'amategeko niyo dukoresha, irafise ingingo nyinshi ziyirekurira. Ubwa mbere kubanza kubabwira ati nimuyazane, hanyuma kubarungikira makete, hanyuma kubafatira nk'amakonte, hanyuma no kubugarira ku bikorwa bariko barakora. Naha rero usanga nk'aba bantu benshi
twarabahaye amakete mugabo batarazana ayo mahera, kandi ukaca usanga rimwe na rimwe habaye kumbure ukutaca twihutira kuja kubugarira cyangwa kubugarira amakonti, ukaca usanga rero amahera agumye hiyo. Nuko mugabo turibaza yuko ingingo turekurirwa n'amategeko vuba zigiye gukurikizwa nk'uko twagiye turabivuga. Hari n'ikindi mwavuze muti kuma salaire ataya mahera yagabanijwe bizogenda gute, mbega abantu ntibazohembwa canke yari yagiye ko gute? Nivyo muri ibi vy'ibiharuro hari igihe usanga hariho ukwihenda, ugasanga cyane cyane aya mahera yavuye ngaha n'amahera ari novuga ari aba haruwe mu masalaire mugabo cyane cyane arama indemnité, ugasanga rero hariho nk'ama indemnité twashize ko kwazotangwa mugabo atategereza gutangwa. Ivyo rero duhejeje kubitosora neza turaheza tukaca tuyatora tukayashira ku bindi bikorwa. Go honorable nawe Joki Chantal nawe nyene yadukeje kandi tumushimire cyane, avuga ati none ku mashine de facturation électronique harategekanijwe yuko hokongerezwa internet, mbega nta mahera yoba yarategekanijwe muri budget kugira iyo internet yo ishobore kongerezwa? Ibi ni vya bikorwa vyo mu butunzi cyo twokwita bavuga mu Faransa facilitation des affaires, duheza tugakorana n'abagwizatunga aba baba batanga ama internet, tukaraba neza yuko bariko barabikora kandi yuko bashoboye gushika kwihangiro igihugu kiba gikeneye. Nico gituma nkaya cyane cyane ama exoneration aja muri ivyo nyene, niyo novuga budget y'igihugu iba iri kirasahiriza aba bagwizatunga kugira bashobore kuzana imitahe, kandi ico tuba tugomba gushika ko mu gihugu bishobore kugenda neza. Naha rero duheza tubandanya dukorana nabo kugira iyi internet tuba tubona yuko itameze neza ishobore kubandanya iduga. Mwanavuze n'ikintu ca dégradation de l'environnement, ibidukikije, ndetse n'ico kugurisha ibikoresho vya leta vyicaye novuga mu ma ministeri canke mu bindi bisata ataco biriko birakora. Muti mbega les procédures ntizoba azituma bitanyaruka? Nivyo turagira evaluation, hariho rimwe na rimwe usanga binyaruka n'ikindi usanga bitanyaruka, mugabo ico turacumvise kandi ndetse n'iyi commission tuzoheza turabe amanovuga amategeko yoheza gakorerwa yokorerako kugira bishobore kunyaruka nkuko mubivuga. Kiretse yuko ataco biba biriko bifasha leta, hari n'igihe usanga biriko novuga birazana isukurike aho tuba turiko turakorera imirimo yacu, kandi ndetse ubwo butunzi bw'igihugu buba buriko buranyika atanico buba buriko burakora. Twarabivuganye yuko mu bushikiranganje tuzoheza tukaraba aho bigoraniye kugira turabe yuko vyose vyoheza bikagurishwa n'ingoga kugira amahera yinjire mu kigega ca leta. Honorable nawe Epimeni yavuze ati turabakeje kandi turavyakiriye, murakoze. Ati amahera yahawe ubushikiranganje yaragabanutse, ati mbega none ibikorwa vy'iterambere navyo bizoca bigenda gute? Ati mbega exoneration zozo ko zagabanutse ho ubwo ubwo burusho bwohawe ibikorwa bazobikora neza? Ati mbega muriko mubikora gute? Nkuko twabivuze muri mu ntangamarara twatanze, icatumye iyi nteguro y'ibwirizwa tuvuga duti reka tuyihinyanyure, duhinyanyure itegeko ryahahora
ibikorwa vyagiye biragabanuka nibikorwa tuvuga bitari prioritaire kugira dushire inguvu ku bikorwa bikenewe cyane bizana umusaruro. Ivyagabanutse rero vyinshi niyo muza murabiraba mugiye muraraba muri budget muza gusanga ari bikorwa twagerageje kuraba yuko twoza gushira inguvu ku bikorwa bizana umusaruro cyane, ibitazana by'umusaruro cyane tukaba turabangiye gato canke tukabiha uburyo bukeyi. Ni naco ni iki chama exoneration naho nyene turaza tukazoza turaba duti mbega iyi exoneration igiye mu gikorwa koko kimeze neza kandi kizana umusaruro, navyo nyene bizotuma aya mahera yari kuja muri ubu burusho agabanuka, kandi nkuko mwabibonye yagabanutse cyane, havuye ko imiliyardi 2 gusa. Iki cigwa cyuko ubu burusho boza buraja mu bikorwa bizanira umusaruro igihugu, navyo nyene ni gikorwa ca misi yose bisaba ko tuza turakora, ndetse turiko turiyumvira yuko hoba n'icigwa neza cimbitse, tukaraba neza yuko mu bitegekanijwe iyo dutanze uburusho icinjiye mbega aba ari ikihe. Navyo nyene nkuko vyari vyagumye bisabwa kandi bibandanya bisabwa, tuzoheza navyo nyene tubandanye tubikorerako. Honorable Olivier yavugije ikibazo ati afise amakenga ati mbega iyi deficit ko izoba financée par les bons et les obligations de trésor, mbega ntihazoba guhungabana k'ubutunzi bw'igihugu, na cyane cyane yuko ayo mahera bavuye mu bagwizatunga. Ati mbega hoho muri berube ntibizoca biduza ibiciro ku rubuga cyo twita inflation. Cyanavuga no kuri article ya 73 ivuga yuko umuntu ashoboye gufatwa ariko agira fraud, yuko duca duheza ikigobere kikagenda kikaraba neza yuko n'ubundi ivyo yari karakora atama fraude arimwo, kugira gice gishobora kuraba yuko harimo fraude kica kimuhana, ndetse amahera akaca atangwa ikibiriraho. Nivyo aya mabond de trésor et obligation de trésor abavuye mu bagwizatunga, niyo abavuye mu bagwizatunga mugabo nibi novuga ni mécanisme de financement kw'isi yose ihari kandi yama iri kirafasha en matière de la gestion des finances publiques. Rero asubu gusa kandi ibi vyama bihari gusa no kuraba yuko bitaba vyinshi, nico kimwe ni n'aya ma avance yo muri berube no kuraba yuko bitaba vyinshi. Uko rero umwimbu uzobandanya ugwira, ndetse n'izi ngingo zose zijanye no kugwiza novuga amahosete abakontribuable bakabandanya baja ku murongo, ibi bizobaza birabandanya bigabanuka kuko deficit izoza iraba ntoyi. Ikindi twagomba kuvuga nuko deficit novuga ni kintu duheza nyene twebwe mu gihugu tugafata kingingo, kuko tuza gufata ideni kubera tubonye yuko hari ibikorwa bitegerezwa gukogwa kandi bizana umusaruro. Iyo rero tubonye yuko dushobora gufata ideni muri aba ba operateur économique, kuko nabo nyene baba bungukiwe, tukabona yuko tugiye gukora igikorwa novuga nk'ibi vy'umwavu, ibi vyo gushira umutahe mu vyo ubutare kugira buce ejo twunguke, ivyo nta ngorane n'imwe, kuko n'ubundi tuba tugiye muri bwa butunzi nyene tugiye kuvyara, novuga tugiye kuvyara mugabo dufashe ideni kandi kanatsinda. Murabizi yuko mu Kirundi bavuga ati nta mugabo atari ideni, kandi ubutari ideni
biragoye yuko ashobora gutera imbere no kugwiza umwimbu. Igikuru nuko iryo deni ufashe uba ubona yuko ivyo rijanyemwo biba bigiye kuzana umusaruro. Kuri iki naco ca article ya 73 ntawo cotera ubwoba guko ubwa mbere ho uwo bazoza kuja kuraba yuko ariko akora mu muco n'umuntu azoba hejeje gufatirwa mu ikosa yuko yariko atari mu muco. Uyo muntu rero ahejeje gufatwa yuko atakorera mu muco kuca tuja nk'ikigobe kiri mu bushikiranganji bujejwe ubutunzi kuja kuraba yuko nibindi ariko arakora biri mu muco, ndumva yuko ari ikintu kizoheza kigafasha, ndetse nk'uko bagiye barabivuga bizoca bifasha nuko aba bantu bagenda bafitiye amahera leta ari benshi bazotera bagabanuka, uko tuzoheza tubakurikirane ku gihe no ku mwanya biba vyabereyeko. Honorable Kome nawe yavuze ati mu mbona imvano ku gace k'11 ngo muravuga yuko aya mashine de facturation électronique azotuma haba abantu benshi batanga ikori, ico twita élargissement de l'assiette fiscale. Ati none mutegekanya iki? Timbega les entreprises locales zozo muriko ko mwavuze ko muzozikingira, muriko muzikingira gute? Ngo mbega muzobikora gute? Ati mbega izi nyubako zozo kamahera yagabanutse zizoca zibandanya gute? Duhereye kuri iki cyuko abatanga amakori bazo kwiyongera cyane dukoresheje iyi machine de facturation électronique, nuko nkuko musanzwe mubizi abarundi benshi barakorera muri novuga mu kinywabi kimwe twita mu gifaransa informel. Igihe rero abazoba bariko barakore abarundi bose bazokoresha ututu machine nyabwonko, bizotuma natwe bidufasha kuronka novuga igitigiri c'abatanga kori bose tuzoba tubafise mu mashini. Murabona ngira ngo mwabonye mu kibazo babajije abo mu mugwi yuko abatanga kori bakiri bake, nukuvuga turacafise ikibazo cuko abatanga amakori bose batari muri base de données. Iyi rero machine de facturation électronique izociheza ifashe ku abatanga amakori bose kugira dushobore kubabona muri base de données, kuko ubusohoye akagafagitire kubera kaba kari connecté no muri OBR tuca tubibona ama identificatif yose yiwe bikaca bigenda neza. Ku kijanye naco les missions à l'étranger à l'intérieur, bavuga ati none mbega ni bande bazobiraba neza. Ubwa mbere nuko no muri iyi nteguro y'ibwirizwa twazanye hariho ivyo twagabanije twebwe nyene nka leta, twabonye yuko vyogabanuka. Ico ni cambere. Ica kabiri bizoca bivana n'umushikiranganje ndetse uwo ari we wese ndetse no gutwara ikigo icari cyo cyose, ukuntu azoheza wenyene akaraba yuko iyi mission à l'intérieur ou à l'étranger y'abahanze canke mu gihugu ikenewe cyane canke idakenewe, kuko igihugu sico umuntu umwe ni catwese, turaheza tugafashanya umwe wese aho aba ari. Kuri ibi navyo vy'inyubako zishobora kuba zaragabanutse, twabivuze nyinshi twaragerageje amahera ari ku nyubako turayagumizako, mugabo hariho n'izindi nyubako twabona cyane yuko zitwara uburyo bwinshi, na cyane cyane iziza zitwara ibikorwa byinshi
kandi twabonye yuko zishobora kurindira gato nk'izo twaraheza tukagabanya amahera, ndetse sinatwe twabikora banyakubahwa abashinga amateka. Ibi byakogwa novuga n'ubushikiranganje bwo nyene, twebwe twagira novuga kuraba ko bariko babikora neza, tukagira gusuzuma ko bimeze neza no kugira icyo twita controle qualité mu gifaransa, tukaraba ko bimeze neza, hanyuma tukaza tukabishira hamwe. Nibo rero bavuga bati iki turabona cyo bangira kubera kigeze ngaha, canke turabona ko gifise ibibazo ibi nibi nibi, tugaheza bakatubwira bati reka iki tugikure kwaya, iki tukigabanye, bigenduku kugira dushobore gushika muri enveloppe budgétaire. Honorable Parfait nawe nyene yadukejeje kandi turamushimiye cyane, yongera atanga n'intererano ati hariho ibikorwa bimwe bimwe byari byaratanguye, mbega byarakorewe ko muri PTBA mubibona gute? Ati mbega le plan de travail budget annuel zarakozwe zoba zihari? Nico gikorwa ca mbere catanguye. Burya iyo turiko turagira integuro y'ibwirizwa ibigenga amahera azokoreshwa mu mwaka, dutangura kuri iyi plan de travail et budget annuel. Iri novuga iri detaye kandi ibiciwemwo mu maprograma ndetse no mu maprojet no mu maactivité ndetse no mu sous-activité, niyitangurwa gukogwa imbere yuko tuja muri aya novuga amataburo yandi aba ameze nk'amasynthèse yaba iyi classification administrative par ministère, tubona les lignes zinini canke classification économique tubonera kuri aya makonte aba hari les comptes ziri muri plan comptable de l'État. Iyo rero irahari kandi nibaza twarayitanze kandi bimeze neza, ninovuga niyo iheziga igahereza byose, irahari bimeze neza. Honorable Simon nawe yagize nawe nyene mwitwarariko ku mafagitire aba atarishwe, ati mbega none zitari zitegekanijwe, none mbega budget programme yoba igeze hehe ko hajamwe les factures ziriho kandi zitategekanijwe? Ati mbega amahera yoyo yakuwe ku bakozi bimeze gute? Iki nacishuye kuri kibazo cha honorable Kikeke. Ati mbega amahera atinjiye ni kubera ibikoresho bishaje byo muri obere mugiye gukora iki? Aha novuga aya mafacture si ukuvuga yuko abari ibikorwa biba bitategekanijwe, abo cyane cyane nibikorwa biba byarategekanijwe. Ubwa mbere hakaba ugukwega ibirenge gatoyi nko mu bushikiranganje kanaka, isoko bakaritanga bateba, hanyuma kandi hakaca haba uwo bahaye isoko akacagira akwega nawe nyene ibirenge mu kurikora, akacaza rero kuzana facture mu kwa gatandatu turiko novuga turiko turapfunga umwaka w'amahera, bigatuma ayo mahera atarihwa. Niyo aba ategekanijwe facture itaje ntituyariha, aca aguma mu kigega ca leta canke akaba arakora ibindi. Iki no kivugani naco kibazo umubahwa honorable Lazaro niyo ntarashikira ku bibazo yabajije, nawe nyene yari yabajije. Nico kibazo usanga kihari, ari naco gituma twaciye dufata ingingo yuko aya mafacture atazoba araza itariki 10 z'ukwa gatandatu, bazoca ubushikiranganje nibwo buzoba novuga butakoranye neza nabo bwahaye ibikogwa,
bazoca bayashira mu bikorwa by'umwaka ukurikira. Ikindi nuko muri ya ntumbero nyene ya budget programme dutera tuje imbere umunsi turibaza yuko nitwagira hakaba le budget de paiement na le budget d'engagement, nukuvuga amahera ashobora kurihwa uno mwaka n'amahera ashobora kuba angaje, nukuvuga gutanga isoko canke kuzana amafacture twayatekanye kazorihwa mu wundi mwaka, navyo bizoheza bifashe kugabanya aya mafagitire aza ku munota wa nyuma ntaheze ngo arihwe ku mwaka w'amahera uba warategekanijwe.